nimuhorane n'umukama inkuru nziza Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Rukamweranda azazwa mukama. Muri ijya minsi Yesu yabariye wa mufarisayo yari yamutumiye ati ukaramuka ufungurira abandi ntuhamagara abagenzi bawe bene wanyu inshuti n'ababanyi batunze kuko kumbure nabo bo gutumira bakakwishura, ariko niwagira inzimano uratumira boro ibimuga abacumbagira n'impumyi kuko batagira ico bo kwishura, uzokwishurwa umunsi ntungane zizozuka. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Muri somo cya mbere turacari mu ibaruwa mutumwa Paulo yandikiye abaromani. twibutse kandi gatonya yuko abaromani uyu muryango w'abakristo w'abaromani si Paulo yawutanguje, uvuga yuko waratangujwe na Petero, ariko akumva igihe yarapfunzwe ko akeneye kubunganira akabafasha kuzirikana ijambo ry'Imana, kuzirikana ugushaka kw'Imana. Yarabazirikanishije ibintu byinshi twagiye turumva muri iyo misi ihitiye, ariko uyu munsi turamwumvise ariko arasozera kwiyumvira zirikana akaronkeramwo umuco wa mutima mweranda, kuko kugira ngo ibi yazirikanye tubisigarane nk'ijambo ry'Imana nuko birimo ubutumwa bw'Imana. Batubwira yuko yanditse iri baruwa mu gihe yari mwibohero azirikana gose, kandi iri baruwa yandikiye abaromani turaryumvamwo inyigisho ihinyanyuye irengeye imwe tubona mu mabaruwa yatanguye nko kwandika ibaruwa yandikiye abanyatesalonika canke n'ayandi. Kabona yuko muri ico gihe umuzirikanyi wa Paulo narubwagire ntiwari uhiye gose, wari mature, kuko yari yaragize experience y'ibintu byinshi, akabandanya yumva ibintu Imana imwigisha mu bimushikira n'ibishikira imiryango y'abakristo n'ibishikira abanyisirayeli yamukamo, abayahudi yamukamo. Aha rero ari mu mwanya wo kubabara mwibohero, nta kimwirukanza, aratekanye, arasenga umwanya ukwiye, akazirikana, akagaruka ku byo yigishije, akabona aho yashitse atashitse neza, agahinyanyura, akaringaniza ibi, agatuma kwibi. Imyanya bene iyo urasanga ari imyanya ihambaye mu buzima. Ni nk'umuntu ubona yuko hari igihe uzubona agwaye agafata umwanya wo kuba ku buriri, ugasanga n'ivy'ingwara yamubabaje mugabo akayivamwo avuye yafise vision shasha y'ubuzima bwiwe. Ukamenga niko yaramubabaje ariko yaramucyoroye, yaramuhaye kuzirikana bisumbirije ishaka ry'Imana ku buzima bwiwe no ku bandi, atari gushobora kubona igihe ari umuntu yiyumva amagara meza aguma yiruka, ugasanga nta hano umwanya Imana bimubwire. Hari abantu ubona yuko rimwe iyo bagwaye, iyo bavuye muri iyo ngwara umuntu agira ati Imana ninahazwe kubona waragwaye. Kuko iyo utagwara hari ibintu utopfuye utahuye mu buzima, hari ibintu utopfuye usubiye kugororokamwo no guhava rero utumbereza neza ubuzima bwawe, ugacika mbere umugisha n'umuhezagiro ku bantu benshi, Paulo nawe nyene bavuga ko mbere iyi myanya ariko agenda asozera ubuzima bwiwe. Muri buka igihe agenda agira ati ndagiye Roma ntazi ikindi, ndira ati mugabo nuko mutima mbwira yuko nzohasanga ugwanko gusa. Igihe ariko arasezera bamwe b'abakurambere b'umuryango w'Efesi, mugira nti rero ngaha mu vya tuzirikanishije aratubwiye ibintu birimo inkuru nziza iryoshe cyane.
n'aya majambo twumvise bwa mbere akatwereka Imana mu rukundo rwayo, akagira ati Imana iratanga ikongera ikagaba, ngo ariko ntiyisubirako, ariko ntiyisubirako. Ahantu harahambaye wose, niho hari inkuru nziza ikomeye cyane, kubona dufise Imana idahindagurika nk'abantu. Uyu munsi urambereye sympathique, ejo mbere ya antipathique, ndakwanga. Uyu munsi ndagukunze unguye neza, ejo usanze nabyutse ndunguriwe, hari ibibazo by'amacungu mfise ntakwanga. Uyu munsi ndagukunze kuko kumbura ari cyo dusangiye ku canke kuriya, ejo usanze mu mubano wanje bambaniye nabi, nkaza ku butumwa, nkaza ndigishirira, nkumva ndakwase. Imana ntimeze gutyo. Birahimbaye ko Imana uko ibintu bishobora guhindagurika kose, ari ku muntu, ari ku bihe, iguma ari ya yindi, idasubiza inyuma umuhezagiro, umuhango, ingabirano, icyiza cy'urukundo rwayo yatanze, ikaturindira gushika tugarutse. Nibiyaciye abandanya akagira ati mwebwe abapagani mwarugururiwe inzira y'ubukiriro ngo kubera ubugambarazi bw'abayahudi. Imana yarabahaye, mugabo haragera igihe igira ibarangurire ntibabimenya, baragambarara. Ariko Imana yo ntitumwanya, irarindira ko bazogaruka, igacibira bitwara mu bandi, ikavyugururira abandi. Tugire Kristo. Ibintu Imana irabikunze kubikora, irakunze kubikora. Iyo Imana ituzaniye ibintu igasanga siho turi, ikivyihera abandi bari hafi yacu bashaka kuvyakira, kandi ugatangara ukabona ingene bavyakiriye neza, bikabagira akamaro, bigatuma unungwa neza, ukagira uti none jewe kubera iki vyanje bimpfa kubusa. Ugasanga imigisha ari gutaha iwawe, birakuraniye kuyakira. Imana ntiyisubiza inyuma, ipfuma ikibira yinvestisa mu bandi kugira ngo uzunungwe, hamuzugaruke gutora ku bandi. Murabona nka twebwe abakatolika, kabona nko mu muryango w'abakatolika bibihwiji badasenga, mugabe bigakuramo umwika mucisha mu protestane, akabatangaza, akaba mwiza, mugabo ibyo byose ariko arakoresha. Abaprotestani bose babikuye mu muryango w'abakatolika. Abakatolika bakaja ngaho bakiyemeza ngo twe turi umuryango ngo w'intumwa 12 ubakiye ku basenyeri baciye ubwenge n'abapatiri bize byinshi. Ivyo bivuze iki bitaguhindura? Twebwe turabapatiri, turababikira, turahambaye, twarize teoloji, none izanye igwije urukundo gute gubukiro mu bantu? Gasanga kumburi yatavyize, akabihabwa na mutima mu bundi buryo, bikamuhindura mu gatangara ingene asigaye akundana, akabakunda mu gatangara, agakora ivyiza, Imana ikamukoresha ibitangaza vyinshi. Mwarasamaye, Imana ikica kubitanga handi. Mugabo na mwebwe suko yabibakuyeko, irarindiriye umunsi muzogaruka. Mbere rimwe ikanareka nabo nyene bakaduteza ibibazo. Nkuba ariko baraduteza ibibazo by'ipurgatori, kuko mutigera mwicara ngo muyizirikane. Imana ikareka iti batera ibibazo kugira ngo basubireyo, babone ibyiza bafise batari bazi. Haro nk'ibintu byinshi natwebwe twese, natwebwe abapatiri tugaruka tukanoganza kuko twatewe ibibazo. N'abandi bagaruka batubwira ati ubwo nubwo batawo babona ko ari ibyiza bikomeye bitufise, bakabidutera kwibazo kugira ngo tugaruke tubone ibintu dufise mu kigega cinema nyinshi Imana yaturunze ko mugabo tutigera tubona, karinda guca ku bibazo. Tubifate nk'uko umenga nuguhuba gusa kw'abantu, ariko Imana ikakubwira iti none we nimba ubona ko ari uguhuba udashaka guhuba, wotanga iki?
hamwe wa mwanditsi agira ati hakuguma uvumagura umwijima cana kabuje. Kumuvumagura ibintu birije ibintu bimeze gira kana ahubwo kagabanya ivyo uzobugize neza gusumbya. Imana rero ntibisubiza inyuma, ariko Imana kandi niturindira nk'uko umenga izinza amaboko iraturindira. Ikibira bikoresha ahandi kugira ngo ejo bize bigaruke bidusanganiye, mugabo vyaciye ahandi kure. Wari gushobora kuvyakira directement. Nivyo Paulo ariko arazirikana, kuko yarababara cyane. Jo muri twarumvise ingene ngo babara cyane kubona ntatahure, kuko nawe nyine yarabaye umuntu aharana gose muri ivyo. Tikubona ingene abayahudi amateka yose Imana yabahaye ariko bikabata kuwa amazi kwakira Imana ishitse mu bantu, kwakira Mesiya bikabata kuwa amazi, bikamumena umutwe, bikamurya mu mutima, gushika navuga ati jewe numva umenga nopfuma nemera kuba igicibwa ku bwa bene wacu, ku bwa bene wacu. Uyu ni wa mubabaro wo kubona ingene abantu bacu, abana bacu, abavyeyi bacu, abo dusangiye umuryango, shobora gusanga baragiriwe amahirwe menshi, baragiriwe ivyiza, mugabo nivyo vyiza ntibibafashe gushikira Imana yo mwiza nyamwiza, nkomoko y'ivyiza vyose. Tukumva tubabaye. Haragera n'igihe mbere ugiye kubishiramwo ubwenge. Murazi yuko ntazirikana gusa ku vy'abayahudi, akongera akanazirikana no kuri mwe twumvise nta nkeka nawe vyo bavyaramushikira kumva ko bimurya mu mutima, akibaza ati bigenda gute ko mba nipfuza icyiza ariko nkasanga nagize nabi, nkasanga nahushije, nkasanga naguye mu cyaha ntagishaka, bikamurya akabura inyishu. Nawe nyine tukabona yuko hari ahantu inyishu zikamusiga. Mwumvise yemwe ko mwumviza amajambo y'Imana, mwumviriza umuzirikanyi w'umuntu, apana gusa gufata amajambo ko yanditse kumwe ko baporo bahera hejuru ku majambo, ariko umviriza la conscience irimo. Mwumvise ngaha ahanageza akagira ati ngwe singe nitunga ubwitonzi n'ubumenyi bw'Imana haragatangaza. C'est un mystère. Esingene ingingo zayo atawushobora kuzitohoza, ingene nawe bimusiga. Hari ahantu amayira y'Imana umenga aradusize, ntadusize nk'uko umenga Imana yaduhishije, mugabo adusize kugira ngo Imana itwereke iti uracafise urugendo rwo kugenda. Hari ivyo uzobona hari imbere ushitseyo udashobora kubona igihe utarashikayo. Tera intambwe bandanya. Hari ibyo uzotahura. Hari ahantu mbere agera akagira ati ngo dutahura gace, yaramaze kubona ko hariyo byinshi bimusiga, ngo dutahura gace tukigisha gace, ngo mugabo ngo azoza igihe ngo tuzotahura nk'uko dutahurwa n'Imana, ngo tukamenya nk'uko tumenywa n'Imana. Ngo singene ingingo zayo atawushobora kuzitohoza, n'ingene inzira zayo atawushobora kuzitegera. Gushika nawe munanira kuvuga ukumva ariko aravuga ku mwumvise mu ntangagira ati ngo Imana nta kundi two bitahura, kabura ingene bisigura ngo yugaraniye abantu bose mu vyaha kugira ngo bose ishobore kubagirira ikigongo icyarimwe. Ariko ugiye kuzirikana neza, none Imana yo kuganira abantu mu vyaha hamikababuza gukora ivyaha? Yabuze ingene bivuga. Mugabe icyo agomba kuvuga iki? Agomba kuvuga ingene Imana mu vyaha vyacu dushobora kuyinanira ikabanza ikatureka kugira ngo twumve ubuhimbiri, ubuja nogira nti n'ubube gito bw'ivyaha ibiriyo vy'ukuri. Urukundo rw'Imana hari igihe rutwimenyesha, rushima kutwimenyesha muri experience, kandi rukunda kutwimenyesha muri experience atari muri teori. Imana ikagira iti banzo jeyo wumve ko atakiriyo, bizogufasha kumva neza igituma nkubuza gucumura. Kuko no kubuza gucumura ukibaza uti ni Imana imbanira, ni Imana gusa yamiri kwirambuza ibintu ushaka kwiyumvamo. Genda musi wumvise ko atakiriyo, ahubwo hari ibintu
bikurya bikakumara, uzoheza utahura igituma ndakubwira nti reka ucumura, ko mu gicumuro nubwo kikuresha kikakuryohera hanyegeje y'urupfu rwawe, Imana ikakureka. Nta rero paragira ati ngo yarugaraniye bose, Imana irabareka. Wa mwidegembyo wacu yaduha tukanawukoresha tuyigwanya, ariko ikatureka kugira ngo duheze twumve yuko ari ubusa nk'ubwo, ahubwo turiko turatakaza ubuzima bwacu. Wamara kuvyumva neza ugaca ugaruka rero wakangutse, uri suffisamment conscient canke conscient, uri mature, ushobora gucira umugani abandi, ushobora kubabwira uti ingo ndakubwire. Hari igihe nk'abana abavyeyi bababwira par experience, abana ntibavyumve, egaho natwe twarahaciye, abana ntibavyumve. Umwana akagora umuvyeyi, musara umuvyeyi ko ndabwira mu myanya yize tukanye tuganira nti uzungira uriya mwana wawe, urabona ingendo uri kuranduhisha, uti atantwa yuko iburi kurabiba ko ari byo uzokwimbura nawe, witegurire kuzohangayishwa n'abana bawe. Imana ikareka tugacaho kugira ngo itwumvishe rero, atari uko iduhebeyeyo cyangwa ari kumengera gusunitsa iti genda ucumure kugira ngo uze wumve igituma ndakubuza gucumura. Oya, si yibigira, mugabo irature ko irafise ububasha bwose, ari uko ishaka kutugirira neza, kuzodukuramwo ineza isumbirije. Paulo ukumva nawe yuko hagera igihe nawe nyene ivy'Imana bikamusiga, ariko bimusize ntagumukana Imana, aca yishira mu minwe y'Imana, aca yishira mu minwe y'Imana. Mwumvise ingene yishira mu minwe y'Imana, akagira ati vyose biva kuriyo, vyose bibeshwaho nawe, kandi vyose birora kuriwe, nani nahazwe mu myaka n'imyaka. Naciye nibuka rya jambo rya Yobu. Yobu murazi baguma baza kumubwira ati ibi vyo wabirasenyutse, abana bawe barapfuye, ibiki birateye. Bari biteze yuko acavuma Imana, akagira ati nta niyibaho barambeshe, agaca agira ati Imana yatanze, Imana yasubiye ku vyayo, nini nahazwe. Tugire Kristo. Ahantu harakomeye, twese hari ahantu dushika ukamenga turahuye n'uruhome rwaho ubushobozi bwacu bugarukira. Nk'ibinyene Paulo azirikana abantu bagiriwe amahigwe yose nk'ayi Imana yateguye imyaka n'iyindi, mugabo ikabananira kumva uwabateguye abitegurira ko yashitse. Abavyeyi ntaco mudakora, mugahanura, mukagira iki, mukagaburira, mugategurira inzira, mukarondera n'ababagirira amayekute bakomeye, bafise muvuga ngo bafise amavuta menshi, sinzi ko ari amawoki canke amawusa, mukarondera iki vyose, mugabo umwana bikanka. Hakagira ugiye ukibaza uti ibi bintu ubwo nivyo, ntukekeranye, garuka ngaha. Vyose biva kuri uyo mwana wawe, Imana iramuzi, vyose irabizi, kandi vyose bizogaruka imbere yayo. Wewe ni wagumye uwo mutima wo kutihora, ahubwo ukaguma wishira minwe y'Imana, Imana irazi ingene izobigarura, kuko wewe washimye kugarukira Imana, ukaguma uteramiye ubukiro bw'umwana wawe. Kujya umukama nawe yateramiye ubukiro bwawe rya joro ryo mwijoro, gushika yitange ku musaraba. Hazoza igihe kumbure nawe witange gose, wumva umengo urapfuye urashitse, ariko hari ikintu Imana izogarura muri urwo rukundo rwawe rwitanga, rwishira mu minwe y'Imana, ukarekera Imana amabanga yayo nk'Imana, ukiyakira nk'umuntu, ukaguma uyisaba gusa uti ivyo nshobora gushika kubona bibereye, urama kubitahura no kubigenderamwo neza. Vya bibazo vyose mutubaza, hano umuntu agwaye kanseri muriye, asize uruhinja, umuntu atewe uruhinja rwavutse mu bintu bitagira insiguro,
ibibazo bikamugwira, ntutumutwe, ugaheza bigusize ukibuka yuko ubwitonzi n'ubumenyi bw'Imana n'agatangaza vyama bisiga ubwenge abantu, ukishira mu minwe yayo ukaninahaza mu mpera ukagira uti vyose biva kuriyo, kandi ibi vyose bigengwa na Irabizi, kandi impera n'imperuka vyose bigaruka imbere yayo. Harahiriwe uwo kuri wa musi vyose bigaruka imbere yayo izosanga akiri imbere yayo. Ndakwifurije ko atageragezwa na rimwe, ko atanyosha mbi, icaha canke icago cyo gutuma ukekeranya ko Imana itanga kandi itisubirako, ko umugisha wawe ubukirira uri imbere y'Imana naho hoziki, kagira uti naho umubiri wondekura wose ugashwanya kugahera, hari ahantu ntarekura kuko aho niho mfashe ku rukiza rudatsindwa. Kagira uti vyose biva kuriyo, vyose bigenzwa nayo, kandi vyose biruhira kugaruka imbere yayo. Imana nini nahazwe. Ubushetani bwose bwariko buragutonda ko uca butemba hasi, buragatsindwa ubu n'imyaka yose.